naje ishuri deja mfise umwana twese ariko duheza tuvuga tuti jewe nswat nzoba umudokiteri umusicologue nzobiki wowe wari ushaka kuba iki muri uwo mwanya kugira umwana vyashize n'inyota yo gukora cyane yo kumva ndashaka gukora numva muri je nshaka kurondera amafaranga ibintu by'indoto bandeje ku ruhande mbwo nshaka amafaranga mwana wa Navime dizi bakumva amakuru ya politike sigura ko ibintu abantu bavuga canke etiquette abantu bashirako n'ubu bakinshirako moi je m'en fous kubera ko mvuga ati wowe urayinshizeko je ndiko nza amafaranga hajyanye Siren cyambere jewe ndakunda mandesi yani hama umva Siren nayo natanguje vuma amafaranga 100 ngo nakango yansavye ubwira dukorana ikiganiro okay nimba ubishaka bimuhe utabishaka muhe burondera abandi barahari cyane best fam nizere ko mumeze neza kuri mikro ni Nziga Manuela nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya personality nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro tugendera abajeune entrepreneur b'abarundi kugira ngo batubwire ivyo bakora uko babitanguye ndetse n'icyo bifuza gushikako uno munsi twagendeye umukristo contenu Ozi yakoze asanzwe akora muri Siren Vibes akaba naherutse kugurura Siren Boutique ariyo twagiye kumusangamo uno munsi Ozi amaze imyaka ishika kuri 5 mu kazi kiwe kandi yagize parcours ndende cyane nimba hari icyo bifuza kumenya kuri we ugumane natwe turabahaye ikaze merci beaucoup twidondora kwatabaza nitwa Ozi Irakoze hama ndi umujournaliste mfise media en ligne yitwa Siren Vibes hagira iyi boutique mubona ngaho yitwa Siren Boutique haba ndi mama w'abana babiri umukobwa n'umuhungu kenshi mu interview yawe Ozi urakunze kuvuga ngo Ozi na Oziane n'abantu babiri batandukanye niki kintu Ozi na Oziane batandukaniye kunye bahuriye niye badahuriye Ozi ni uyu Ozi mubona hano hose mu biganiro genre ziga nkuru muzi ni Ozi wo ku kazi sino hariho Oziane wundi umuvyeyi w'abana umwana w'umuvyeyi umuvukanyi w'abandi urumva n'abantu babiri batandukanye abantu bazi Oziane n'abantu bavuga ko bari proche yanje cyane apara bage babambona ku mansi cyangwa bashaka kubabona ibiganiro byanje abantu bari proche yanje nk'abagenzi banje bari close umuryango wanje nibo bumva ko bazi Oziane yego uyu munsi uri Ozi tukoze nkuko bavuze twitwa Siren Vibes uri CEO wa Siren Vibes Siren Vibes yatangiye ari media isanzwe ubundi harimo boutique harimo n'ibindi byinshi bitandukanye ndisho ko ivyo bintu bifite histoire ndende kuva hariya gushika ngaha ndisho afite iganiro gishasha cyitwa My Journey ndashaka muri uwo mwanya udutware muri journey yawe utubwire ukuntu dushitse ngaha muri boutique kwa journey yanje ndende twayiheza ndende bon jewe ndi umwana wa gatatu muri famille ndi imfura mu bakobwa tuvukana turi 7 muhiri wacu nakuze nderwa n'abavyeyi babiri bakijijwe papa na mama nkurira navuka Igitega après turaja kuba mu Cibitoke cya Rugombo papa akora muri hasi zumva baguma bambwira amamitation ruguru hanyuma après baramugarukana i Bujumbura cyangwa iri Bujumbura hanyuma nakuriye mu site kaje mu bwako mwana mu site igihe abantu bose nacyo bisigura nakuriye mu Cibitoke no kumutakura ko twavuye mu Cibitoke fise nka 14 ans gutyo onye sino gushikuru ndumwana kumutakura ngumva ko ndafise cyane gose mfise kenshi mfise ngira amazwi n'abantu bamwise bameze baradebuye nyine ukuntu bavuga ukuntu badazi bashaputse umva niho kenshi bavuga ko ndumwana mwisite hanyuma nize ku mashuri asanzwe nize muri leta jewe primaire nize kuri Poroto abantu bamugagara barahazi quartier 22 no kuri Laïque hama secondaire ndayiga kuri Mungara mwaka wa mbere hama après nja kuri CPEBU c'est de la CPEBU and then nza guhereza lycée du Lac hanyuma kugira mvuge
kogora kuri 7 vibes tukiri ngaho urahejeje kuri lycée du lac n'izihe ndoto wari ufite twese ariko duheza tuvuga ati jewe nswat nzoba umu docteur umu psychologue nzobiki wowe wari ushaka kuba iki muri uwo mwanya jewe en fait nkiciga muri 10e non 9e 10e twari ndatanga kugira passion y'ibyo makuru mugabo kuvangira nkiri nka 8e narakunda cyane bon namwe nakuze nkunda umuziki kuva kera nakuze nkunda umuziki kuva kera kuva nkiri umwana mutoya nakuze n'umwana muri eglise musa nagabo narumvise indirimbo cyane za Sosokeyi bande mugabo kandi nkaja muri gospel cyane kora yimba namwe namwisengera nkaja muri gospel kumviriza ba Polinaire ba Dudu aba ba Richard bo mu Rwanda nkiri umwana muto vraiment donc nkunda umuziki umaze gukura guca ubwenge ntabwo gukundira ibiganiro by'aba journaliste ba entertainment ba David Carmel ba Renova ba Christian Xavier n'umwana muto vraiment ibiganiro by'aba Jojo nkumva ndiko numva harimo passion genre ndashaka kubaza ibibazo hari ikibazo batabaje umusitari kuko ikatakinubajije kubera ko nasanga indirimbo zabo cyane basanga nshaka kumenya amakuru yabo gose urumva nkasanga hari ibintu bimwe batabajije nkumenya neza kuba mpara kubabaza kino kibazo donc nkuruko mugabo ntari wumva ko bizoba genre nzobikora maze gukura maze kugira 10e rero nka kuvuga ko zanuvuza amakuru cyane surtout amakuru ya politique no mu ishuri navuza amakuru ndi mu ishuri muri classe basanga dufite telefone butoya basanga turi muri ko kumvuza amakuru byari bigiza mwana wa 9e bakumvuza amakuru ya politique mugabo après naciye nize lettre jewe umva nize lettre mvuga cyangwa kuza mu journaliste un jour cyangwa nzo mu avocat numva ko numenga ndashaka kuzoba umuntu avugira abandi bantu genre ijwi ry'abandi bantu ahantu umuntu adashaka kwivugira je ndamuvugira urumva ko numenga ni ibintu bibiri umujournaliste atanga amakuru y'abandi bantu batashaka kwivugira bonyene ndashaka kuza nka hosting umustar basanga umuntu hari arashaka kuba ico kintu ko adashaka kuhashika basanga ndamubereye ijwi urumva rero mugabo maze gukura gato bigaye bya 2015 kwa nari umwana ko mutakura navuga ati ese ari politique aya si ibintu byanje nibaza ko byarishye bidukoroka mu mutwe navuga ati ibi bintu vraiment ibintu wapi ibintu by'ibintu by'abantu usanga ukuvugira umuntu utazi ari we ari mu makosa cyangwa usanga ukuvugira umuntu ari we umunyakuri ugasanga urukuwanka umuntu ari umunyakuri navuga ati rero si ibyo wanje nta n'ibyo ntabona ndabiheba kasanga rero canumva nshaka kuzoba Jean entertainer ntari muri abantu ntetenga abantu ko nkunda umuziki ugateka rero nigumira mu muziki urumva nakuze mva nshaka kuba journalist mugabo rero still sinari nzi ko nzo mu journalist narabikunda mbwa ntazi ko nzo mu umva nivuga ko namubaye sinzi ho nyene maravuga ati umuntu ashaka ikintu Imana ngira bikoreramo bazi ugasanga wabyisanze nabyisanzemo vraiment nta nabirondeye banashimye nta nabirondeye neza urabisho nibaza ko no munsi atamuntu ubwiye ati nzana urupapuro byerekana ko urabishoboye experience irivugira Imana ishimwe twari turabandanya journey yacu ariko ntaguciriyemwo nibaza ko ari ikibazo kijanye n'iyo journey nyene uraheje secondaire urafise indoto ushaka gushika ko mugabo biracari kure ntibiraba specifique ntushoboye kuca ubandanya muri université nkuko tubibandanya mbega muri famille bariyagishije gute umvise yuko utagiye université utaciye muri ya parcours tumenyereye Jere ibintu byanje biri compliqué nibaza nk'ivy'abandi mwese c'est histoire biri compliqué ibintu byanje vraiment ko just nahejeje ishuri deja mfise umwana urumva je natwagenda niga première en fait niga première urumva nabaye mu mama nkiri muto urumva nisanga ibintu byahindukiye kora papa kera yakunda kuduhimiriza kwiga cyane abo yatubwira ati amashuri jewe ntize muze muyige muyaheze Jean miga amashuri menshi kuva tukiri bato vraiment urumva jewe hagiye n'ibyo kuba umuvyeyi byo kurera umwana urumva urubona bicirikatira nibaza ko ameze secondaire amana ibintu by'indoto by'iki byaciye bihagarara ambwa ati foda bako manza gutahura kunza kwiyakira rega uzi rero usigara mu musigara hari umuntu asigaba abayeho kubera wewe umva hari undi muntu niyumvirira mugabo nabikubwiye hari ibintu nyene Imana ikora je Jean ikabikora kora ko yabiguteguri yabigupanga ariko Imana yabigupangi je nibaza ko kugira umwana byashize n'inyota yo gukora cyane yo kumva ndashaka gukora numva muri je nshaka kurondera amafaranga ibintu by'indoto banze ku ruhande mbwo shaka amafaranga shaka amahera yo kurera umwana shaka amahera y'amata shaka amahera yo kumugurira ivyo yambara shaka amahera yo kubidiye byafungura umva amahera
rero aka kazi nakinjiyemwo apana ngo ni byinshi navuga ati okay ibintu ndazi ko nshobora kuvuga mugabo nshaka amahera nshaka amahera bisoba ko nari kuronka kandi kazi kataraka nari kugakora ko muri nshaka amafaranga hama tout ce que je faisais navuga ati je nshaka gukora nexere kubera ko nkeneye amahera maybe mu boss wanje niyabona nkora azonyongera umushahara canke idazi bizonyugurura inzira zindi rero maze kwitanga niho nagiye kusanga sai boro so gusina sizo gusina en plus de ça kora ko ari ibintu nakunda n'impano yanje nabikora ndyohewe nkabikora nvuga nk'ibinduhisha ni ambiance urumva c'est vrai uraruha mugabo kora kabiri abari ibintu ukunda ntibungana mu gukora ikintu udakunda iyo ukora ikintu udakunda just ncuruza vraiment ibi just ndabikora uvyuka ugiye ku kazi umva jewe nja kurondera amakuru yiwanje mugabo ahakora ko mfite wanje akunda gushura ngati wowe ukora ko ari ibintu byiwawe ugenda ukora harya mugabo jewe no bihombesha batabiguze no kwidoga urumva nkasanga navyugaye nabihebye kubera ko si ibintu byiwanje urumva rero nabikora ndabikunze cangira imana impezagira musa ndasanga ndabaye nyene biranciriye inzira y'ubuzima ego watangiye gukora muri Bujumbura TV waravye muri interview yawe à l'époque nibaza ko n'ubu bigihari hari ukuntu abantu bakora akazi k'ibi vy'amamedia en ligne baba bafise akantu k'akaetikete kabarifu nubwo wowe uri mushasha bashika bakagushirako uri umuvumezi ukuntu nimba utameze ukuntu nayo niwe uzocuja something like that wowe ugitangura à l'époque vyari bimeze gute niyihe etikete yari ifise aba bantu baba créateurs de contenu kuri YouTube bari gushyize ko abakobwa ego ari umuntu yabimbwiye ati reka birambabaza mugabo ntaje bon reka ndakubwira ikintu kimwe jewe nabikubwiye ko naje nje kurondera amafaranga sivyo naje mfise ico nshaka de je vois ce que je voulais navuga ati je nkeneye amafaranga nta bindi sigura ko ibintu abantu bavuga canke etikete abantu bashirako n'ubu bakinshirako moi je m'en fous kubera ko mvuga ati wowe urayinshidzeko je ndiko nza amafaranga harya hanya ibyo uvuga moi je m'en fous kubera ko iyo ugiye kubiha ikibanza sha nukuri kumara birababaza uraza umuntu aguha etikete y'ikintu uziko atari ico babwira ati boutique yayikuye mu bagabo agafisa abagabo ba diaspora ibikini biki urumva uri umuntu atazi icyo ashaka doko ugasanga uvuze ati oya je ibintu byoramvuga ntari ibyo ugasanga urihevye kakazi uragaheze kandi kare kukubera kukugirira akamaro ubihevye utanabitangura abenshi babihe batarabitangura natwe hari abantu benshi jewe nzi bavyinjiramo apa yuko kazi kagoye gasaba ibintu amafaranga uburyo n'ivyo bindi biraruhisha umutima karusha Yesu ugasanga urukura ciki no gusanga urabihevye mugabo jewe vraiment n'ubu ndakanda bivuge ngaha aya ça me fait rien du tout wari kuramvuga maybe sindanakuzi justement uvugwa na bamwe batakuzi maybe nta just ndakuzi nawe ntunzi kubona mbona amafoto kuri Instagram kambona kuri YouTube sivata kunzi uzagwanje we ntaguzi ntunzi jewe ukunda ari amajwi ndiko ndiyumvira byo gukora ntuzi ukuntu jewe nshobora kugira nshobore kuba ngeze aho ngeze uyu munsi mugabo wowe umva ko maybe byo byakunaniye kubikora wumva ko n'abandi ari uko canke yumva kora ko maybe wowe wabironse uciye muri izo nzira n'abandi bantu bazoronka baciye muri izo nzira rero jewe ntibinci intega ngo ahubwo barumva umengo uyu muntu okay uriko uramvuga mugabo we ntungaburira ntungiye abana ntundihira inzu ntunyambika uratubangura amata y'umwana rero ivyo uriko uravuga je ko nkora mu bagabo nawe ugenda muri abagabo ari kuzoca ubironka biri simple umuntu ariko arakuvuga amajambo nkayo onye jewe navyumva babivuga ngo bari ngo agence n'abagore ba star nkavuga okay fine nimba bakera abara abagore basa siko ko bashaka abagore ba star je nazo ko ari ingwano zo umuntu wese aza afise ikintu aje kurondera abantu baza baje kurondera gusa kandi normal na mashwa yiwabo ni maybe niyo envie bashaka ko ba star bashaka kumenyekana sivyo mugabo hari abandi bantu baza bavuga ati nakazi ngene kugira carrière ngene kugira ubuzima buze bize bintunge kandi unugira umuntu ashaka umustar n'umujuje nivyo akeneye wakeneye ko umustar maybe rêve hari abantu bafite ama rêve ko kumenyekana bati ndafise rêve kuzo mu ntazuri bamvuga mureke shaka kumenyekana mureke nishwa yiwe hama ntucushira abantu bose en general nguri yanye ashaka umustar uri yanye ashaka abagabo ne ashaka aba diaspora yashaka simba afite umugabo mu diaspora yenda bishaka afite umugabo nganye mu Burundi kandi bampaye abagabo ba diaspora benshi urumva ivyo vraiment nawe uri mushasha bazi kuvuga ko biracigeze nk'umukobwa
icyiza canje ni uko nzi ko atari ivyo ego birambiresa mbwa ndi wa muntu ndyamye nkaca nzuka mu gitondo ni bayi ngo ndabisiga ngira ngo ku gitanda bikagenda voilà ubisige ngaho uvuga ati okay ngiye gukora kandi ngiye kunza amafaranga kandi mwe nimusigare muravuga bizobinjiriza peut-être kise imbere yuko usangura Siren Vibes warakoze ahantu habiri kuja hit na Bujumbura TV watubwiye yuko ikintu washaka ari amafaranga yo kwitunga ugatunga n'abana mbega deja guheba akazi baguhemba warubizi yuko bigenda gute na gute nahembwa tu ariko urabihevye uragiye uritanguranye uri wenyene ni hehe wavuze ni hehe wakuye novuga ni uwo mutima wo kuvuga ati nubwo ngaha byose ndabironka reka nje kwikorana jewe bon jewe motivation nuko maybe nta amafaranga menshi twahembwa nta mafaranga menshi twahembwa ni yandi vuga ati yego nyene ubusabutse butaka maramaza mugabo ego sevre turonka dukeya mugabo avuga ati maybe naba nikorera hazogera igihe mvuga ati rero ndiriza amafaranga afadika ashobora ko nabona nkaguma ngaha c'est vrai ndahembwa mugabo amafaranga ampembwa ntazontunga ntazondira mevare y'umwana kindi naco nuko ndabivuga kenshi ndakunda aje kwikorera ndakunda hari abantu gukorera abandi ari bisanzwe kurundi nibisanzwe gukora ko jewe ufa kuba umpemba nje mama n'amahoro kuri jewe handi ndavuga ati jewe ndakunda setting amategeko yiwanje ibintu bigenda uko ndabishaka kandi nemba dukorana ntahure wumve ko amayide gwanje okay nyongerereza ide mugabo ntuze guponda ide yiwanje mukura ko wikorera handi hantu ufise mu boss nawe ufise amayide yiwiwe afise ibintu by'ukuntu uko nashaka bigenda urumva ivyo navyo birakeneye ko bavuga ati ndafise ibintu nshaka gukora amayide menshi mugabo sinza gumanda maybe nshaka kubikora bo bashaka ko ibintu nkora ibintu uko babishaka nanje ibintu bashaka mu menga sindabishoboye kubikora urumva byose byanapusa kumva ko nokora ibintu by'iwanje gati maybe nagira ibintu by'iwanje naho bizoba nyene biri fake bose mbwa bizoba biri by'iwanje nyene bizobikorana ndyohe bwabwa na mayide yiwanje tubasha mu bikorwa nzokora sinzi depanui voilà uzobe muri miliyo yawe tuntu twawe uko byumva kora ko ava hari ibintu nyene nakora akavuga ati ndabiko tukora mu boss papa siko je ndabishaka kubikora kora ko mu boss ashaka ko ndabikora n'abanje dukorana n'ababwira mwebwe ndashaka ko mukora mwe ibyo mushaka ndashaka ko muzana amayide yiwanyu handi uvuga ati niko nkora ikintu ide cyamvuyemwo ndagiha abantu ko birora nuko kidevelopa ucongera mutu uri kutangura kugenda ku mategeko y'undi muntu ntusubira nubwo ukunda akazi gute ntusubira kubaye kame kandi biracinege iyo umuntu mugiye agaca avuga ati ivyo vyihoze byo ndukora bigiye biracinege umva n'ivyo mbembe sinavuga ati nta mahera afise mugabo azoneka je ndafise kuno nizera ibintu nkavuga ati okay ndabishaka bikora nzo bikora kandi bizokunda umva niko bigenda je kenshi ego kubera iki izina Siren Vibes Siguye iki kwanza je rero je simvise tara gutora amazina vre aya ndafise mukuru wanje grand frère wanje niwe yise amazina umwana wanje wa mbere okay niwe yatuye na Siren Vibes urumva keshi ndamutelefona nkambwira bro ni sawa meze neza ndafise idea gukora ikintu n'ikindi ndamva namubwira ndafise idea gushaka kugira televiziyo yiwanje bimeze ukuntu ntabwo mfise mugabo ndashaka kumfasha untera mu byo ushoboye kandi ati kuri form gutora amazina we cara utekane utora amazina hama atora amazina menshi vraiment arayampopoza kwa nani ufise ide muri jewe y'ibintu izina nshaka dushaka guhura n'ibintu by'iwanje hama acambwira Siren Vibes ati oh karatesi d'abord Siren ça va turavyumva Siren ariko da class atiyetse Siren cyambere jewe ndakunda mandesiani tushe nakunda mandesiani ndakunda mandesiani rero ndakunda udusirane byatari okay sana parfois babona menga ndagasiye namba ngiye kuraba na definition y'amazirene ari ni twiza kandi ngo turi dangereux aussi ni byo ndabwira ngo turirimbo urumva nanje ndumwana mwiza vraiment umwana mwiza ndaciringa n'abantu turahuza amagabo iyo ushavuje canke ngira ikintu ucumbona face yanje urumva numva isa nkaho iramvuga je urumva mugabo kandi hariho aussi sirene igiye sirene ku mamodoka urumva aussi harimo yindi sense yuko twe turijwirisha kakuru turi sound nkuko hari turana ko turiga kwibara hari yayi mugamwe ucara wumva kwirenganya gaga polisi canke ambulance mba kwirenganya donc turijwirisha kakure umuntu ashobora kuba ari beye muri Etats-Unis akabona ibintu kubera mu Burundi akabona ibintu biri uko birabera mu Rumonge ari Bujumbura donc turijwi
ishika kure donc essence ni iyo yego uratanguje akazi kawe uratanguje Siren Vibes ndi sure yuko nkuko bivuze umushahara ntwari ikirenga nubwo baba ari ikirenga biragoye kucuronka ya micro ya kamera wa muntu muguma mujana bya biro ibiki byose est-ce que watanguye turabye muri point de vue y'amafaranga Siren Vibes yatanguye gute budget ibikoresho nta besoin y'ifisi okay j'avais pas déjà l'affiche UI byinshi vraiment taso hano ari gihe mvuga ati uzibona muri UI vraiment nigihe mpanga gukora ibi inye nafise amafaranga imbere n'inyuma 1 million ndavuga ati ibi byose biri muri 1 million birarenga cyane gose kushizemwe amafaranga y'amatike nagiriye ko amafaranga akoresha buno ubati bwonyene burazimbye cyane butarimwe ibintu amafaranga y'iki kibanza avance ya 6 mois n'amahera menshi mugana natanguje emili tema nkora nibwira ozibo eske mu mutwe ni bon kora ko mbona umengo ni make mugabo bizokunda bitegereza gukunda urumva igikuru ni kugira ide ugushaka determination kora ko même si mfisayo narayaronse fokusa kumva ko ukeneye gukora ikintu kandi kitagoza kuja mu nzira ayo makenyene niyo utanguza hama chavyara yandi hama umva sasa nayo natanguje vuma amafaranga 100 kesho ndayivuga abantu bakibaza ndiko badafitira bugabo tanguje sana dushizemwo since banzu bivye explique wewe ndiko ndabura ukuntu ndabipanga naguze microphone ya 55,000 la carte mémoire ya 30,000 arrête c'est na porte micro ariko na logo okay kamera n'abagenzi baniza après natangura kuyikota nani machine laptop n'umugenzi twabana yadutiza tukaza tukiditinga hama twashaka ibiganiro abantu bakibaza ngo dusino byatari kumera tuko dukoresha ibintu by'abandi urumva nayivuze iyo ushaka ikintu murakironda ndamaze kubyitestingirako urironderera inzira uko bigenda urumva iyo ukeneye ikintu umva no mara how ukuntu bikugora birakunda bavuze kuba bishyize ku mutima wawe ndagashaka umutima wose nkaranda vyiyumviro byogenda gute hama wose kuba ubanye neza n'abantu ibintu biva mu bantu abantu nibo bagufasha nk'ugenza kuba mbanye nawe n'uwo mujana ariko ntiyari kunza mashini yiwe canke ubundi abandi bari kuza kamera iyo nza kuba mbanye nabi nabumva novuga ko natanguje ibintu byo haragiye ko na support y'abandi bantu bari ku ruhande yego wari wakoze amateleviziyo abiri kandi nuvuga ko wari ukiri mushasha areze imyaka ingahe umwaka umwe n'amezi urumva hari nasi wari ukiri mushasha nari mushasha n'ubundi eske abashitsi vyagenda gute ko ukuntu bakunze kuvuga ngo umustar akagwa interview mumenyeranye cyangwa abona ko ari ico ufise ugira umuzanire we deja Siren Vibes ni nshasha ego bakona muri Bujahit umugabo uburi wenyene nyene uri yozi abashitsi vyagenda gute bajya banviteswe ntibanka kuza ni wa struggling cyane ndetse ko struggling byo vyarimo oya urazi impamvu c'est vrai nari mushasha mugabo kubera ko kiriya gihe nta ma YouTube channel yarahari Juma ako kanya gato namaze muri Bujahit no muri Bujumbura TV karatumye ngira akazina abantu bari bamaze kubona deje ibyo nshoboye gukora abatisi bamaze gukora nabo barabanze kubona ibyo nshoboye muri Bujahit n'ahandi umva vyarora ko ndababwira ati c'est vrai ni gashasha gateleviziyo kandi ngo mumfashe kugapromotinga abantu bamenye ko bose barabamaze kuba bagenzi bamwe habwira ati okay uri umugenzi ndazi kufise visibilité harimo Alvin ari mu bantu bafashije visibilité cyane vuga ko twakoranye ingana n'ufise babona ngira nka Senkani ba Bface aba artiste nka ba Masterland ba Estanish ni benshi nakoranye ibiganiro nabo kera nkitangura kora bavuga ati twarabonye idashoboye katumfashe kugira ashobore kugira ibintu vyiwe ko ngira nabo nyine barabona ko nshaka kuba nkeneye muri industry bavuga ati katumwegeze imbere nawe hari ikintu azovamo uratangiye gukora uvuga ati je mpagaze ku ndoto yanje byo gutwaye umwanya ungana gute kugira ngo iyo ndoto uri kurashira mu bikorwa ishobore kukugarukanira amafaranga byantwaye igihe nigere wabaye watangiye kuba monetize kuri YouTube après une année ubu biroroshe kubera ko abantu benshi baramaze kuja kuri YouTube utanguye YouTube channel ukaba content nziza gusa bacaba umaze gukwiza 1000 abone maze gukwiza ge masaka 4000 nga twebwe ho warastragolinga waronka ama views 200 300 urumva iba ko interview nakoranye na Alvin
nahise ko antwaye iyi interview ya mbere nashize ko mbwa yagiye kurabwa après une année iraduza amavi imaze kugira mwaka urenga mugabo kiragiye nyishirako byari mushike urumva twe mwe muze murashimana twabacira inzira naho twebwe asha bazungu barabara Bujumbura turayamara two turarondera amaviews actually à l'époque byari bigoye ko barabarondera ndiko ko ari ibiganiro byawe byinshi za kera naraba uri nk'ahantu mwibaye bavuga ati ngiye kwa naka ibi nibi ubunye benshi bakorera mu bureau canke bakaja mu restaurant canke ibiki en tout cas baradusasiye kwa nukuri ego mu Burundi kenshi content zikunzwe kandi zirabwa ni zijya swate z'amascandale swate zitwenza swate zimeze gute na gute. Est-ce que à l'époque ubunye ni bon muri stable à l'époque ni vyakugora kwa muronka ya content izokanga abantu kuko uravye n'ama couverture yakijya gihe bavuga ngo bakubitanye babomanye ugasanga yamugize gutya gusa ni gute gute wafite wagira content uri sure kuzozana abantu ko abantu bazoyikunda shakira gihe just nakora sinangira ikiganiro nziko kizorabwa cyangwa sindizo kizorabwa nafa gukora nkavuga ati okay je nakoze ibisigaye ni murabe hamwe ibindi navyo Imana ivyikorera kora kurumva na somehow nyene bwo ati kora ndabikunda reka nkore ejo bizokundwa bizo birarabwa sino amabisho yarabwa yabaye par chance vrai par chance gasankira rabwe hari nigiye gukora imisiko uzuga ati iyi bimezo izofra gasanga ntinarabwe donc jewe kuva kera namye nkunda nkore emission biga bwa mu matitre ngadahuye n'ikiganiro ni batwingana principe yaje kuva kera bwa ati jewe ndagira titre nimba nakanganye nikora ko mu kiganiro birimza kuba biri ico kintu ndagikunda ibyo bintu byo guhabura abantu nimba ndaguhabuye ukabibura mu kiganiro ukara emission ukabibura jewe muzombwira ati urukura tugirana mbwa wasanga ndagukanzwe ugasanga birimwe n'indani numva nanje bankene bwira ndakeneye ko murabe ikiganiro ndakeneye ko biri mu principe ya YouTube fo kugira miniature na titre shaka gutuma abantu benshi kuza ku kiganiro cyawe urumva ibyo bi normal gusa ikibi nuko babesha ati bagwanye gatagwanye batwaye batatukanye ibyo namye nashaka gukora kuva kera sino from ibindi byose naho Imana vraiment ego hari ibibazo bimwe twakuye ku babone no kuri Instagram bifuza kukubaza kimwe rero muri ivyo cari iki hamwe ko arabaza kubera tumenyereye benshi abantu bakora muri iyi entertainment industry baba bafise personality runaka ni ba bantu nyene bashaputse batera story bari capable yo gutwenza etc. Ico kibazo rero carabaza ngo wewe ukija mu kazi canke ubunye uri mu kazi biragusaba guhindura caractère est-ce que Oziana ahinduka wowe canke Oziana ahinduka ubundi mu Ozi canke uburi naturel wewe nyene uburi wewe hari igihe mba ni naturel n'igihe mba nta naturel par exemple hari igihe je maybe muhira bavyahaye genre ndashavuye genre sindyohewe ndashishwe cyangwa ndafite ama problème yanje ari personnel ntabwo nza kozana kuri kamera umva ntabwo bakeneye kumenya ababone bakeneye kumenya ati Ozia yashwanye na abayabuze ibintu mfara y'umwana canke yabuze amahera y'inzu canke muhira bahabaye ibi nibi je nibikeneye ko ndabizana donc aho ndi obligé guconvertisa Oziane muri Ozi bamugira Ozi sino hari igihe jewe vraiment kenshi ndabate naturel kurako ni je ndahuda gutwenga mu buzima busanzwe mu yanje kenshi bane kandi atwenga kuva kera ahubwo narabigabanyije kubera ahantu nyene bigora mugabo akenshi ndagaragaza kuba naturel ko iyo naturel nanje birangora kora ikiganiro nkoresha inguvu nyinshi kugira ikiganiro meza narushe vraiment nza narushe mugabo iyo ndagikoze ndi naturel ndi jewe kiragenda na vibe nziza na jewe kirakiryoshe twese mu kazi turahura n'ama challenges atandukanye mu myaka Siren Vibes imaze hoba hari igihe bigeze kuvuga uti basha Siren Vibes irafeiriye zene birapfuye oya hano rimwe frère zagumye byavansa bigenda oya afite kuvuga ngo biranse kuvuga ngo ntivyamanutse ngo ntivyakorotse ngo byagenze nabi cyangwa ngo birera ngo bimeze neza ngo aho kantu ko kuvuga ngo ndacitse ngo biranse kuko ko byamanutse niko katigera kanzama iyo je mbonye biriko biragenda nabi cyangwa biriko birakoroka ninge strategie kugira ndashaka kubiduza kandi je bima gucika intege bya antukangana ntibiko biranshikira ubuvu
Ego, abakobwa benshi bari muri iyi naje benashitsemo abakobwa benshi bari muri iyi industrie by'abamedia en ligne abastar baririmba bagira gute na gute baravuga yuko biragoye gupersa bakaca bavuga ko banza gukata hariya na hariya baragukoresha etc. Wowe nayahe ma standard wa fixe bavuga uti jewe naka kantu ndimo ushaka ko nsohoka ntibikunda. Bon, jewe d'abord ça ikintu jewe d'abord nkorera ko nuko nkora n'abantu bashaka udashaka ko dukorana ushaka uzanye 2 millions ntibikunda rero le fait ko ushaka ko dukorana nuko uba wabonye ko nanje hari ikintu ushaka kunyungukako urumva donc turakorana canke ndukani mu mahoro yose tu veux pas travailler avec moi ni bon nta kibazo igire oyo ko ushaka kunkoresha ko ushaka ntavyumva canke nakora ko ufise cyangwa kubera ntibikunda jewe ni muri abantu bavuga ati nzongera bikengerame kare kandi ikintu kitamaye amahoro ntaco nkora yo barabizi ndukana barabizi niba ina emission mbona nkayira nkavuga ati iyi emission ntirikira muri je ntirikira nyohereza iyi emission inasohoka ntisohoka nigenda so ko ikintu kitamaye amahoro muri je ntigikorwa ntigikunda donc nkora n'abantu bashaka abantu bavuga ngo naka ngo yansavye ibyo dukorana ikiganiro okay nimba ubishaka bimuhe utabishaka muhe burondera abandi barahari kora ko abantu benshi bashaka kwiganira kuri abandi nyene ugasanga nshaka kubikora ko unye niwe nshaka atari unye maybe nazo fasha kwa avance kweli iki bafise umutwe ukora neza bafise umutwe wiyumvira bafise banza d'abord yemera ko uri capable yo gukora ikintu utarenze kuba ufise soutien y'ya muntu hanyuma nawe nyene mu mazo bona ko erega wa muntu na fabo dukorana hama kurondera donc nibaza ko ari ivyo bya kenshi bimfasha. Uno munsi Siren Vibes mu ma chaîne YouTube y'abarundi ari nofugani azwi cyane kandi ashika kure cyane bibaza yuko ibanga rya success yanyu ihagaze he wowe vyiyumviye ubona ari hagaze he gukora cyane abantu twaye bashaka kora ko umuntu amuhaye ibyo ashaka nakora ikintu kirigurisha nuko bavuga ego umuntu tubaye ibyo bashaka aussi sinzi bivuga ntabona osini gushira imana imbere kuko jewe vraiment ma projet yanje ndashima ndabwira imana ndafise projet ngiyinye bimeze ukunye bisigaye ni wowe vyikorera donc kuri jewe success ibanga rya success no gushira imana imbere aussi ukabahe abantu gukora cyane my dears gukora cyane je ndakora gose tellement hari igihe nshaka gukwepa akazi bikaho ndakwepa okay havuga nawe ukwepera cyangwa kwepa akazi ugakwepa reka ndababwira akantu jewe duhaka kugira level 2 ya mama mu minsi heze ubwo umunsi narakoze mu gitondo urumva handi uvuga ati ndefise akazi ntaho ndagakwepera sinzi ugakora ku mugoroba sinzi ugakora ejo kandi ntagakoze hari ibintu byinshi biza gupfa rero ntegeza kujonga ukuntu even though dufise urubanza muhira ntegeza gukora urumva rero nagenda baratevye barampebera urumva ndakora tema nanje nkavuga ati nje amafaranga ntari y'amafaranga mugabo antuka hariho ikintu vyongera ndabona afata cyo gukora cyane kuko ndakora nakora cyane simba muvuga ko servers iri ku mashana arabwa cyane ga mu Burundi simba mfise binonye byose biva mu gukora gose donc hard working irapea irahemba. Uno munsi nkoje kubivuga ni Siren Vibes yaravyaye Siren Boutique ede kubera iki wahisemwo ko expanda Siren Vibes ukayishira mu byo gucuruza ntuyishire muri agriculture canke ibintu maybe ko bizoza muri kazoza pour l'instant ibi nivyo vyatanguye bon kuva kera namwe nshaka gukora ikintu shunganira Siren Vibes kubera ko we never know. Maybe it can fail. Ejo yashaka gufailinga. Irakeneye source yindi ishaka kuvuga ati okay hanye biranse reka dukoresha source yindi yo ngahanye. Ori yo ko mvuga amafaranga ati ndagaspiye ngenda kuyanywa n'abagenzi ndagore nk'impuzu ndagore nk'ibirato ama parfum biki ndatereka shingira kandi kantu ari ku ruhande adoshobora guterera mu gihe gaha biriko biramanuka ushobora guca kuma bihagaze sino akani gatoya hazi hani bizoza muri kiciya inshallah ego ibintu byinshi byiza mu buzima biradusaba sacrifice wabuze hard work irapeyana ariko niyo ugize sacrifice navyo ne biragira iyindi nyungu bikugiriye wowe usubije amaso inyuma muri parcours yawe gushika uyu munsi ubona ari kihe kintu wasacrifice kugira ngo ubugeze ngaho
impaka sacrifice rimwe bavuga gutanga umuntu ya nikihe kintu nagaye narabivuze narabiyanditse kuri site ndavuga ati every success hariho sacrifice inyuma ya every success jewe nafise amasacrifice menshi nagize d'abord abana bambona gake ni sacrifice nini cyane kuri jewe urumva abana bambona nka 2 jours par la semaine barasize kumbona iminsi yose cyangwa bakambona mu ijoro 20h ntashe bahagize ko baryama abagenzi banje ntibambona nkuko barabambona kera umva kera wasanga uri hehe ndaje dusangire dutere story mugabo ubunyasha abantu barabizi vraiment barabizi jiwe natakaje uko kuba hafi y'abagenzi banje cyane urumva nabo nyene barantakaje kuko bivuga ko hari igihe bankera bakankena aussi hari ibintu byinshi niyima ndi ibintu byinshi je abantu benshi banzi bavuga ngo ndabanira amafaranga kubera sinsohoka nk'abandi bantu sinmaje kugira amashopping cyangwa ngo nje ngo ndanze bimwe mbona byo gusaba amafaranga bitagira biyanyinjirize barumva umengo kwengina nasora amafaranga kwengina nasora samire ntagenda yinjiza rero by'umwa hariho ibindi bintu nyene disakisha kwambara neza nk'abandi genre nambara nyene chic madame boss lady na masaka mazimvye ibiki nayo sana sacrifice donc birasa ko biyima ibintu byinshi ndi imitiro jewe ndi imitiro gusinzira mvuga ati maybe nzosinzira muri nyakweza 50 ans wanjyama nyene mvuga ati amafaranga ariko yinjira quelque part sindi ko ndaruhana nja gukora oyo ko mvuga ati nje gukora cyane gose maze kuziga iyo myaka ngome nkore gose ubunye imyaka nzo mfite umwanya wo kuvuka wo gushinga n'abana banje tutunga tudusohoka zo gusangira akafana urumva ubunye ni ibintu byinshi nahevye vraiment nahevye ndiwe mpagiye mmenga ndikumbuye kera ngati ndakumbuye ubuzi wa kera eja kana kera narayerera sana yerera gose kumusa afisa nza kumuja mugabo ubunye ku kazi muhira numvuye nganja gukora handi umva ndi mu kazi umwanya wose ikindi kibazo cyavuye muri audience yacu kuri Instagram hari umuntu yabajije ngo ni gute ubalansinga ubuzima bwawe n'akazi ndibaza bacisha en partie muri iki ariko ni gute nubwo babana bakubona sambiri quand même ramanaginga yuko bakubona sambiri ariko en même temps kano kazi ukoramwo kenshi n'ama événement kenshi ni bya bintu biba mu ijoro kenshi ni bya bintu bisaba préparation etc ni gute wewe ushobora kuba Oziane ukanabahoza cyane byoroshe Nyoroshe nagiye mani bwira ati uzi vraiment mwa kwifana kora ko biraruhisha abana barakeneye kubona barakeneye gukora gutyo sho kuri hanzo bamwe sho kwa Reneval donc je ntuza kuba kwasigura ati mbangiye kukaza kora ngiye mwejo murakeneye gufungura sare muto ntarabitaho donc ntivyoroshe mugabo stili baza ko ari ubufasha bw'Imana vraiment sinovuze ngo ngira nkore jewe ngira ndabishura nka jewe nkawuzi ntavyo noshwa tema hagihe jewe hari igihe nkora ndi ukazi nkavuga ati abana barankumbuye mareka ntahe nkaca ntaha nkakina nabo mugabo mbabazi ko amasanzo yishura kandi ejo urumva ntivyoroshe mugabo stili nibaza ko ari ubufasha bw'Imana kuko Imana yarabona ko ntahindi shwa mfise ntigiza gukora gose kugira ejo bazabagira avenir nziza bige ku mashuri meza bambare neza ufungure neza ntibagware kwashi baba ahantu heza habagukiye gose bizaba gukora cyane donc urumva ni ibintu bigoye kumanaginga mugabo style avec Imana hari igihe mvuga ati ndafashe konje nk'indwi yose nirwa muhira aje kugira abana basi bambone iyo somene hama ngo iyo somene heze ucishura bazarambona mise 20h mu gitondo ngira ngo umwe niwe mvukaje ku ishuri deje undi niwe ambona gushika basa nka saa 4 no wikome two turakina mugabo umva biragoye vraiment uzi uravye aho ugeze ubu Siren Vibes ibona mu myaka 5 iri imbere kure cyane hano ngena ndavyemvira ngo yoranteye n'ubwo uravuga ngo barundi bararoga bavuga ati muza babankorera ko no kwimana ndago kora ko deja mfise ama idée menshi mu mutwe ufise ibintu byinshi baravuga ati je cyo mu mafaranga byose ugacuzampa cyo mu mafaranga nk'imiliyoni ngana nk'ijana ubunyene muca mubona MTV mu Burundi muca mubona MTV mu Burundi kora ko j'ai plein d'idées umva byinshi byo gukora byinshi byo gukora nihano nyene avuga ati habura uburyo sino imitwe turayifise amaboko turayafise kandi ibyo dukora turabishobora twese mu buzima nubwo buri successful gute uracakenera ubufasha aho wowe ugeze wese urabakeneye ubufasha
ku muntu yoba wakunda Siren Vibes cyangwa akunda ibyo ukora ndazi akaba yumva ashaka kugufasha ubona ni gute yo gufasha ubufasha buratandukanye hariho ubufasha bw'amayide jebwe n'ubufasha bukomeye kuri jewe hari ubufasha bw'umuntu agundaza akuba hafi akubwira ati ibi urabikora gucyanye urabigenza gutyo uraja hano hantu urashaka kuhakora continue ikiganiro ndafise umuntu afise ashaka gukorana ikiganiro ashaka guha content nziza aussi n'amafaranga uburyo parce qu'on a besoin de plein de matériel tukana amateriel menshi tukana amakamera meza twazihamaze kuba tumaze kuba benshi ibiganiro byabaye byinshi tuba dukeneye ikibanza cyagutse tuba dukeneye uburyo mushobora gukora muri babiri canke batatu ibintu byinshi ama laptops ama mashini ama mikrofone meza amatara umva dukeneye amafaranga menshi mugabo style umva abantu hano handi jara umuntu twahuye dernièrement arambwira ijambo ndimo rirambabaza mugabo bisigara inyigishije sana muzi hawuriye kuri mu mibarabara ngiye kwisumira ngiye gusoma ku isoko acambwira ngo nguri yose ndambwira yego acambwira ndakunda ibiganiro byawe ngomba muri Canada ndakurikirana cyane acambwira ngo mugabo rengo ngo muhindure ngo mugire ngo makamera ngo meza ngo mugire ngo ahantu ngo asa neza urumva ariko bivuga birantra ndavuga ati uyu mujama Jean yibaza ko dufite banki tuyera amafaranga ngabo mwasike yakoresha dumwa namubwiye ati bijya ubona nibyo bingana n'uburyo bwacu kandi uko tungana turagara kubikoresha neza cyambwira ngo yawe mwera gusoma amafaranga ndamuraba ndavuga ndamwishure kurumva akoze hano nyene wowe hakwabaza urumva ndavuga okay ndavuga reka ko sindamuzi n'amafaranga ndavuga ati okay sawa cyambwira ngo kuraje ndambwira merci beaucoup ndacandikira bwa ndagenda ndakiyumvira ndavuga ati Jean abantu bazi ko dusaba twa tumanye amafaranga kukibona kubera ko dukora ibiganiro imisi yose bakabana bakabigira bazi ko dusengira ngo ahantu muyogamo fe wowe nimba bishoboye dufashe abantu bari hanze y'aka gacercle ka entertainment je dirais bafise amantuze mu mutwe bishizemo ko ariyo par contre urindana urabibona yuko ya rien du tout dukoresha ingufu nyinshi zirusha ibintu dukora navuga ati ibintu byacu utari umuntu abikunda ntabyo ushobora ndasanga abantu benshi bazana amafaranga aba diaspora bakaza bakainvesta mu bagera TV online nta mezi abiri mara kubera ko bisaba ingufu nyinshi gose ayo mafaranga urasha muntu yagaruza twena tugasana tugaruke bizotwara imyaka kandi dufise izo mpano tubura ibyo bikoresho kugira ibyo bikoresho uzokora 5 ans 10 ans kugira ushobore ibyo bikoresho mugabo ugasanga umuntu ukora ko ubona ko mukorera ahantu hasa neza mukoresha udukamera tubiri maybe ntazi ni machine mukoresha mukomagira montage ngene meze bwacamba kugiye ngo umwe amafaranga muri afise okay chabwa ati nibo para gusigura ngo meze uko ntanakuzi ndakwihoza mugiye no muze gusigura ufite usanga muhaririye ko yamaze kwishiramo ikintu nyinshi ubundi biragoye ibintu biragoye uzi wakoze kubana natwe merci beaucoup best of 257 abantu mu ba following s'il vous plaît aho bwa message yoshe mugire subscribe yana kuri Siren Vibes hama muze munshorere s'il vous plaît muze munshorere kubera ko sino bacashiramo agafi akawita gutaga clip akansera kugira babone ibihari aze banshorere gose dufite imipira myiza ya Siren Vibes barayibona imipira ya Tugumadori ama t-shirts ya Tugumadori Positive Vibes turafise iyi ya Siren Vibes ni ya Fun and Fact na Visit Burundi turatesa Positive Vibes hariho za Visit Burundi arabana za kuzirama commencer anyways ndafite n'ibirata byiza by'abagabo n'abakobwa abantu bazunye ibutse ngo ni abagore by'abagore ntibagura n'abagabo abagore ntibagura abagabo kandi ni byiza nta nubwo nzimba entreta sindamenya kuzimba umuntu kumufata hakiri uzi ndagushimire kandi actually yake nashaka kuvuga c'est tant d'honneur ko nakoranye na Ozi ko akana gukurikirana ni nko kuraba indirimbo ya Beyonce mugaca muhura na Beyonce heze imyaka
ndongeranje na Beyonce quand même. Merci. Uyibaza ushaka kuja gacungiranya no mu idole wanje nyene. Za kweli? Beyonce ndamukunda kuva nkiri umwana mutoya cyane rwose. Eh, Umva I feel like I want to be like Beyonce one day. Bakoze tu. Mara nsenga ngumana ntazopfa namubonye. Uzibona kugira amatourne abantu bose babishugiye nibatwaza mu Burundi. Shani Nibazaje nukuri ndababwijwe aje. Naho tike bari muri yo noja. Afuma nugaribo sige nkaja investisa muri visa abantu nguma numva babivuga no muri Europe. Sinzi ko muri Afrika azoshika imbwa numva. Rero iyo bari wote waguta ataje muri Afrika. Ai Beyonce urumva ikirundi back nta kirundi wumva. Faut venir. OK. Merci beaucoup. Nakoze kuza kunganiriza kuza muri boutique yanje. Welcome again muje kunshorera. Cameraman ugenda ugurika uguzi kamambira gazahari. Ariko baradukurikirana ndabashimire nizere ikiganiro mwagikunze niba mwagikunze of course ntimwibagire gufyonda kuri like button ndetse na subscribe nadusigire na commentaire nimba hari ico mwifuza kubwira uzirakoze ndabashimire kandi tuzosubira mu biganiro gikurikira la prochaine. Bye bye.